ikaze mwebwe mwashimye kubandanya mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Hatunganijwe icese isekeza ryo kurima ryo gutera ikawa mu ntara ya Gitega hari muri komine Giheta twabibateguriye mu ntango y'ano makuru. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe ibiharuro, ikigo Istebu kijejwe kwegeranya ibiharuro catanguje ukwezi kwahariwe ibiharuro. Hagiye kubera hano mu Burundi ihiganwa mpuzamakungu ry'abigeme, aho ni mu rukino rwo gusiganwa ku makinga. Aya n'ayandi mu kanyisase tubabwira idonido ryayo. Ndasubiye kubaha ikaze, nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara y'ano makuru. Kuri uno wa kane niho hatanguzwa icese isekeza ryo gutera ikawa ku buhinga bwa none, bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine Giheta. Bikaba vyatewe iteka n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije bufatikanije n'ikigo Odeka gisanzwe gihingura ikawa. Peniera Kazemwami niho yarari. Igikorwa cyo gutanguza icese isekeza ryo gupompa, gufumbira no gutera imivyaro mishasha y'ikawa yo mu buryo bwa kijambere nivyo abahinga b'indimo bariko barigisha abenegihugu bo mu ntara ya Gitega, komine Giheta, umutumba wa Gihuga. Abo banyagihugu barashimiza inyigisho bahawe zo kubungabunga igiterwa c'ikawa kuko kibafitiye akamaro mu kuronka amahera yo kubaho. Rero ndakengurutse cyane ku buryo mwaje kuduha iterambere ngaha ku mutumba wacu wa Gihuga. Nkubu uye n'ingene batweretse ingene bahora bafumbira, siko twahora tubikoresha. Twabonye ingene akawa bazogafumbira mu kugapompa, ashoye akawa ubo tukajana no mu maezine mu miryango, karadufitiye akamaro gose kuja kwivuza dutega hajya aye akawa baduhembye tujya dufaranga, yaba umwana kwishure amafaranga ava mu rugo. Prosper Dodiko, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, avuga ko ivyo bikorwa uko ari bitatu bituma umwimbu w'ikawa wiyongera ukinjiza n'amafaranga mvamakungu mu gihugu. Nagomba rero ndabamenyesha yuko ico giterwa gifasha igihugu na cane cane ko gishobora kwinjiza amahera mvamakungu arenga ku bice 80%. Ukurikirane kw'ivyo bikorwa nyene byo guteza imbere igiterwa c'ikawa, gupompa bituma umurimyi akingira ibiti vy'ikawa ingwara n'udukoko turya ikawa. Gufumbira nako bituma ikawa zivyibuha kandi zigatotahara zikongereza umwimbu. Gutera imivyaro y'ikawa nayo bidufasha kugwiza ibipimo vy'ikawa no gusubiriza ibiti bishaje. Ivyo bikorwa rero uko ari bitatu bituma umwimbu wiyongera. Ivyo bikorwa vyuguruwe icese mu Burundi bwose bitewe iteka n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'ishirahamwe Odeka rihingura ikawa mu Burundi, bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega, komine Giheta, ku mutumba wa Gihuga wa 20 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Ikigo Istebu catanguje ukwezi kwahariwe ibiharuro bita mu Gifaransa statistique. Umuyobozi w'ico kigo Nicolas Ndayishimiye akamenyesha ko ikigo Istebu uno mwaka kizo kwitaho cyane ibisata bijanye n'ibiharuro. Guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 ibisata bijejwe gutororokanya no gushira habona ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu biruguruye icese ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndangashusho vy'ubuzima bw'igihugu c'u Burundi kuri kino civugo. Guteza imbere no gukomeza igisata cyo gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nkuru y'abene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi w'umwaka w'ibihumbi 2022, shigikira gute amapolitiki no kongerereza kwihangana mu bijanye n'uburimyi, imfunguro no gufungura neza mu Burundi hakoreshejwe ubuhinga bwa none bufatiye ku bicapo vy'indinganizo z'uburere bw'intwaro.
muti none muri kuno kwezi kugira 11 kwahariwe ibiharuro muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro vy'ubuzima bw'igihugu bizokora canke bizokwerekana iki. Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi bikurikira. Ubwa mbere hariho gutanguza icese kuri uno munsi igerekerezo rya 20 gitugutu ukwezi kwa 11 kwahariwe ibiharuro mfatirwa ko ngingo na ndangashusho by'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubugira kabiri guhimbaza umunsi wa Afrika wahariwe ibiharuro fatirwa ko na ndangashusho kuri kino civugo. Gukomeza ibisata vy'ibiharuro mu guteza imbere no gushira habona no gukoresha ibiharuro vy'uburimyi. Abakenyezi bagiye hamwe bagakorera mu runani birashobora kubashikana kure cane mu bijanye n'iterambere. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukenyezi Anike Dusenge, umwe mu bagize amatohoza ku bijanye n'amashirahamwe y'abakenyezi ingene akora. Rafael Nyandwi. Ukudashira hamwe hagati y'amashirahamwe y'abakenyezi ni zimwe mu ntambamyi zituma abakenyezi badashikira iterambere nk'uko bisigurwa na Anike Dusenge, umwe mu bahinga bakoze icigwa kijanye n'ibirangurwa n'abakenyezi. Shokorwa nuko abakenyezi twobahimiriza tukabigisha cane kugira ngo batahure ko dukoreye hamwe, abakenyezi dukoreye hamwe dushobora gushira inguvu ziba nyinshi cane gusumba umwe wese agiye gukora uko wiwe, kubera ko twese igikorwa dufise ico dushaka gushikako ni kimwe. Birakenewe rero ko dukorera hamwe kugira ngo dushobore gushika kwihangiro ryiza. Anike Dusenge aravuga intambamyi bahuye nazo mu gukora ico cigwa. Twasanze abakenyezi kenshi usanga turafise amahangiro amwe, tubona ibintu kumwe, n'amashirahamwe turimo akorera ku bintu bimwe, mugabo usanga umwe wese agomba gukora uko wiwe. Intambamyi rero nyamukuru twabonye no kutunga ubumwe hagati y'abakenyezi no kutaronka amahigwe yo gukorera hamwe, kuko usanga umwe afise umubaye d'enfant uyu uwundi uriya, ugasanga si bamwe hama kandi ntitwiyumvire no gukorera hamwe. Intambamyi rero nyamukuru nuko kudashira ubumwe hamwe kugira ngo tubone ibintu co kimwe, twumve ko dufise igikorwa kimwe, twese tubwirizwa kugikorera hamwe kugira ngo dushobore gutera imbere twese turi hamwe. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu ihuriro ry'amashirahamwe y'abakenyezi badaharanira inyungu za politike mu ntumbero yo gukomeza ibirangurwa n'amashirahamwe y'abakenyezi. Abakora umwuga wo gukinjika basaba leta ko yoshiraho amategeko agenga ico gisata, ndetse hakajaho n'ishure ryo kwigisha gukinjika kugira ngo baronke ubumenyi bukwiye. Ivyo bikaba bivugwa mu gihe uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakinjika. Ange Negrita irakoze. Gukinjika mu Burundi umwuga wifashe neza kuko usigaye ukorwa na benshi. Uyu mwuga ntubuze intambamyi, biranakwiye ko ico gisata coshigikirwa bikwiye nkuko bivugwa na Nicolas Ntungwitamwo asanzwe akora uwo mwuga. Cyo nosaba leta nuko yoshira ubwego bwo gufasha abantu bakinjika, abakozi bakora mu gikoni, kandi icyo dusabye leta ni gushiraho centre de formation yo kwigisha abantu baba professionnel dusumba, kubera abarundi bazi guteka ariko babuzemo ikintu kita professionalism. Ishimwe Shamera nawe nyene akora uwo mwuga wo gukinjika avuga ko bakenewe gushigikirwa ndetse bakaronswa imitahe. Turasaba ko boduha imitahe tugakora hama kugira twebwe turonka akazi. Biragoye kuko ntituba tumenyekana, ntituba tuzwi. Tusaba leta rero ko yoduha amategeko atugenga kuko turi benshi tuzi uwo mwuga twicaye muhira. Ivyo biruko mu gihe umunsi mpuzamakungu wahariwe abakinjika watanguye guhimbazwa igenekerezo rya 20 gitugutu umwaka w'2004. Iganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ry'abigeme rigiye gutangura nga mu Burundi ubugira kabiri, rikazoba ku magenekerezo ya 2022 gushika ku magenekerezo ya 2029 uku kwezi turimwo. Urongoye ishirahamwe ry'urukino wo gusiganwa ku makinga Arnaud Patrick Iryumugabo
agasigura ingene bizogenda naho bazoca. Ko uyu mwaka tuzoba turi ibihugu 8 tukaba dufise ama equipe azohiganwa 10 ko mu Burundi tuzopresenta kubera ari pays hôte tuzotanga equipe zibiri chaque equipe ikabigizwe n'abakinyi 5 n'ubwo ko tuzoba turiko turahiganishwa bose hamwe aba athlete international 45. Ivyo bikorwa bizoba bitewe iteka ku rwego rukuru rw'igihugu n'abarongoye igihugu twarabibasavye ko dutera iteka hama ku rwego rwa Afrika utwara Confédération Africaine de Cyclisme Dr Wagiazam niho azobari tuzotangura kwakira kwa gatandatu ni hama delegation azoshika itariki 22 z'ukwezi kw'icumi kuwa Mungu tuzogira réunion technique kugira tubabwire tubapresenter le circuit tubabwire ningene bizogenda vyose hanyuma ku munsi wo kuwa mbere niho ihiganwa nyezina rizobe ditangwe ko tuzohera kuri criterium y'Ubujumbura itariki 25 tuzatugenda duhere Imwaro Inyakararo tugende gushika basigano gushika Gitega ni birometero 39 hama ku munsi wa gatatu tuzohera mu Ruyigi tuje mu Cankuzo hama ku munsi wa kane tariki 27 tuzova mu Cankuzo dushike mu Yinga ivyo navyo ni birometero 64 hanyuma ku munsi wa gatanu tuce tugira ibirometero 66 tuve Ingozi tuje mu Kayanza tugaruka Ingozi hama ku munsi wa nyuma tuce duhereza kuri etape y'ukuva Ingozi arrivée finale izobera Igitega. Turafise abantu badufasha kugira ivyo bikorwa bikunde no shimira cyane leta y'u Burundi kuko niyo mu bisanzwe igikorwa igifashe mu minwe à travers ama ministère nk'ubu hariho ministère ya EAC dusanzwe dukukira n'ifise lead hakaba ministère de l'intérieur hakaba ministère ya relations extérieures ministère de la santé abo sana ministère dukorera hamwe kugira turayikwice kuba cogenda neza. Nino kuri iyo nkuru tugarukirije ko amakuru twaye twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakwirikirana shimire bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya no kuyatosora gushika aho ndayabashikiriza ntibagiye gushimira Jean Claude Duwimana Gilles Boris Ingabire bari mu buhinga bw'ivyuma niyo batumye amajwi n'amasanamu bashikiraho muherere yatankomanzi. Peniera Kazemwami niwe yarahagarikiye ano makuru nkaba ndamushimiye vyimva mutima harimo Prosper niyo nkone yabashikirije ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho utaha.